De manière officielle, nous allons appeler la directrice financière de l'hôpital pour venir recevoir officiellement le chèque établi pour la circonstance. Madame la directrice, s'il vous plaît. Alors, ce matin, au nom des CONET, nous vous remettons officiellement le chèque qui couvre l'ensemble des frais de tous les patients que nous avons identifiés et que le service social a identifié pour pouvoir payer les factures pour qu'ils puissent recouvrer leur famille. Merci. Voici le chèque. Jewe izina ryanje ni muganga Bitangimana Marie Viole, nkaba ndicegera c'umuyobozi arongoye ibitaro ngaha kuri Prince Regent Charles, nkaba njejwe ubuvuzi. Kuri uno munsi uri hejuru turanezewe cyane no kubona ikigo ca Econet rero cyatugende kugira ngo gishobore kudufashiriza abagwayi bacu twashoboye kuvura hama ntibaronka uko basohoka ibitaro kubera uburyo butari bibakundiye kugira ngo bashobore kuriha ivyo twari twabakoreye. Turaryohewe cyane rero turanashimye cyane kubona mwatwiyumviriye ko uwo mutima w'urukundo mwagize, turabashimiye cyane. Ibitaro byitura bande ko abantu benshi bakuvuga kino gikorwa cya Econet Wireless gifashe gute? Ibitaro byacu ni bitaro bimwe mu biri ngahe Bujumbura byakira abantu benshi bavuye imihingo itandukanye y'igihugu cacu, biritugwa n'abashobora kwivuza bakirihira. Hariho n'abandi benshi babyitura usanga bafise uburyo bubayabaye badashobora kuvugwa ngo bashobore kuca birihira ivyo baba bafashe. Uwo mugirwa mugize nk'abandi benshi bahora bawukora, nukuri turabishimye cyane. N'abandi bahora batwitura ngaha bakaza bagafasha abagwayi bakabarihira hanyuma bagashobora gusubira mu miryango yabo. Ikimo bya no shira muri no shira mu Econet Wireless cyakoze kino gikorwa maja make wigiri. Nukuri iryo shira hamwe rya twiyumviriye rya Econet leo turarishimiye cyane ko umutima w'urukundo. Uwo mutima w'urukundo baza bawamane wo gufasha abandi, gufasha batishoboye n'ahatazoba ari ngaha n'ahandi murabikore, kuko ababa badafise uburyo bwo kubaho canke bwo kwivuza barahari, usanga bahari benshi badafise uko bashobora kubaho. None Econet rero turayishimiye cyane uwo mutima w'urukundo yeretse abagwayi bitura ibitaro byacu, tubahamagarira ko nejo canke hirya yejo mugashobora kuronka ibindi mushobora gufashisha abagwayi bacu, tuzobakira, turabaye karibu. Ego mugome mutwiyumvira kuko abo murihiye bari muri benshi basigaye ngaha, naho baje canke hirya yejo mugasubira kuronka ukuntu mushobora kudufasha, muraza mutwiture ngaha anya mufasha abagwayi bacu, tuzobakira. Mbega hariho amafaranga ibitaro atari bwariho kuvuga yarafise n'abo bantu ngo yagiye kurikwa be nakaye karusho ku bitaro mu gutunganya akazi kabo. Akarusho kariho kuko iyo tuvuye abagwayi dukoresha uburyo bwinshi, turakoresha imiti, turakoresha amamateriel byo gupima muri laboratoire, mu maradiyo, byo byose bikenerwa amafaranga. Mu gihe rero tubavuye badashobora kuturiha, natwe mu nyuma biratugora kugira ngo dushobore kugura ibindi bikoresho. Umva akarusho karahari kuko ayo mafaranga barihiye abagwayi bacu aca ashobora kuja kugura imiti twari dukeneye canke ibindi bikoresho bishobora kuvura abandi. Je suis Marcel Ondo, je suis le directeur marketing d'Econet Burundi. Et nous sommes là ce matin. C'est dans le cadre d'une mission que nous avons définie depuis le début de l'année, dans notre exercice de cette année 2020-2021. Nous avons commencé une longue campagne. Et cette campagne, comme vous le voyez, s'intitule « Burundi, mon pays, et connaître mon réseau ». Burundi, mon pays, et connaître mon réseau est une successive d'événements. Nous avons commencé plusieurs événements qui rentrent dans le cadre de cette campagne qui consiste à pouvoir encore une fois nous rapprocher de nos populations.
En dehors de tout ce que vous avez entendu il y a quelques mois, nous avons commencé par des promotions que nous avons fait. Nous avons fait gagner beaucoup de lots à nos clients et nous continuons dans la même optique. Et ce matin, nous sommes ici à l'hôpital Prince Charles Rega, tout simplement parce que nous avons, dans le cadre de notre mission et dans le cadre de nos valeurs qui consistent à pouvoir assister les populations les plus vulnérables. C'est dans cette optique que nous nous sommes rapprochés de cette institution pour pouvoir identifier quelles sont les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'un coup de main. Parce que Econet, dans cette nation, a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations au Burundi. Econet est un partenaire stratégique pour le gouvernement burundais et c'est dans cette même optique que nous avons opté pour regarder sur le côté social quel est l'apport en tant que compagnie citoyenne que nous sommes, que nous pouvons apporter sur ce marché. Et cet apport se traduit par l'assistance physique et le paiement des factures des clients, des personnes qui sont restées coincées dans cet hôpital depuis quelques mois, afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Ces personnes ont déjà passé des moments difficiles, ils ont subi des soins intensifs, beaucoup d'entre eux sont venus dans des conditions difficiles et le personnel soignant ici a pris la responsabilité et l'engagement d'honorer leur mandat pour pouvoir apporter ces soins à ces personnes. Mais les conditions étant ce qu'elles sont, le paiement des factures a été un point bloquant, d'où la mise en demeure d'un certain nombre de malades qui ne peuvent pas sortir de cet hôpital avant le paiement de ces factures. C'est là où Econet, en tant qu'entreprise citoyenne, entreprise qui se préoccupe du bien-être de ses clients et des populations au Burundi de manière globale, a décidé d'honorer ces paiements afin que ces différents patients puissent retrouver leur domicile. C'est une feuille de route qui a commencé. Aujourd'hui, nous avons sensiblement 6 malades qui vont repartir à la maison et Econet a honoré le paiement. Les factures ont été payées et ces personnes, vous les avez entendues, certains d'entre eux viendront témoigner, ne s'imaginaient pas, ils ne s'attendaient même pas. C'est une surprise qu'Econet a apportée une fois de plus. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas seulement ici au Burundi. Econet n'est pas une entreprise qui consiste tout simplement à déployer un réseau de télécommunications à ces populations, mais Econet a également pour mission d'améliorer les conditions de vie de ses clients en particulier et de la population au Burundi de manière globale. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier les journalistes ici présents, sans pour autant remercier le personnel soignant de cet hôpital, sans pour autant remercier le directeur général représenté ici par son adjoint et sans pour autant remercier toutes les personnes qui ont ménagé aucun effort d'apporter leur soutien pour que ce matin nous soyons ici. Ce n'est qu'un début, nous avons encore une longue feuille de route. Tout ce que je vous demanderai, c'est de rester connecté sur le réseau Econet parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Je ne peux pas les énumérer ici, sinon ce serait plus une surprise. Mais nous vous confions que nous avons beaucoup à déployer à Bujumbura, mais également dans toutes les régions parce que Econet n'opère pas seulement à Bujumbura. Econet opère dans toutes les provinces du Burundi. Donc il y a une série d'activités et d'événements qui ont commencé et qui vont continuer jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Je vous remercie. nkaba afise akanyamuneza ntangere no garagaza ngaho imbere yanyu ko gukengurukira Imana mushobora byose yahagurukije Econet rero kugira ngo ishobore kuza kuraba abari ngaha mu bitaro bavuwe mugabo kumvo za fagitire bakaba batari bwashobore gusohoka ibitaro. Ndakengurutse cyane bimwe vuye ku mutima uko nari maze igihe kirekire, nari maze kiringo cy'amezi angana 2 ndi ngaha ndindiriye kuriha iyo fagitire. Sinabona rero iyo ayo mafaranga azova kuko yari amafaranga atari make cyane, nkaraba mikoro yanje nkabona ko ayo mafaranga ataho ashobora kuyakura. Naho rimwe na rimwe abeshi barambwira bati upfu mutoroka ibitaro, mugabo je ndavuga nti Imana mushobora byose yo yandemye irazi igitumye shobora gushika uno mwanya, irazi ngene navuwe ngakira, kandi ndazi ko inzira z'Imana zinyura heshi. Izohagurutsa abagira neza baze bavuye hatandukanye
izohagurutsa n'abandi nkeka baba bavuye hanze y'igihugu kugira bashobore kuturihira. None munsi rero kuri no munsi uri hejuru ndakengurutse cyane bimwe bivuye ku mutima, ndakengurukiye Econet Leo, ndayikengurukiye cyane gose, nkanasaba kandi ko hari na bene wacu bashobora kuba bakiringa ejo mu gatondo Imana igasura kubahezagiza uburyo muraheza mugaruke murihira abandi, Imana ibahezagire aho mwakuye hasubire imigisha n'imihezagiro. Murakoze cyane, tugire Kristo. Nitwa Niyankunze Alice. Ajenda turabashimiye cyane kuba mwatushitse ko muri pesherete. Ubwanje inahuye n'ibibazo byinshi, muganda bashimiye kuba mwaje kubidufashamwo. Amahera bari baciye ni menshi cyane, je ntaho nari kuyakura. Rero Imana ibahezagire, abantu bose muzoze murabitaho kuko Imana yo mwijuru niyo yonyene izobahemba. Murakoze. Namaze igihe ikigeza ku mezi 2, rero Imana ibahezagire kuba mubyo kuturaba, kandi jimba mu ntara ya kure cyane, nongera ndabasaba n'agatike mwoba mukoze. Mba mu ntara ya Kayanza, mu ntara ya Muhanga, muri komine Muhanga. Natwaye inda ntifuje, mbyara umwana nta byangombwa nari mfise, ariko ndashimiye n'abaganga bo muri pesherete bambaye hafi, namwe mukaba muje kuturihira. Imana ibahezagire. Biki kusaba Econet? Icyo nosaba Econet Leo nuko mwoza muraza kugira umuza mufasha abandi uko mudufashije nejo bundi bantu bahuye n'ibibazo mutseze murababa hafi.